Reka rero subire ndabaye kaze mwese inshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu Imwe Rudende ya Isange TV, ishene ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba byakura amatoza ururimi rw'ikirundi. Reka rero subire ndabaye kaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha, akaba rero hari amakuru na cyane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu tuyatangurira mu gisata kijanye n'umutekano, aho bamwe mu basirikare b'u Burundi babandanya kugandagurirwa ku rugamba, mu gihe kandi amasasu ateye ubwoba abandanya kugwa mu Rugombo, aho ndetse hakaba ari hahoze ari mu ntara ya Cibitoke yahahora. Kuri ubu ngubu rero abanyagihugu bo muri iyi micungararo bakaba bahagaritse umutima, bavuga ko rero ibintu bitoroshe ndetse bashobora no guhunga igihugu. No mu gihe kandi mu yandi makuru, mukuru wa batayo Otafoko ya munani Lieutenant Colonel Atanazi Minani yarayishwe mu ntambara yo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Aya nandi makuru yose ni mukanya kuryo bw'idonido. Mu makuru yacu kuryo bw'idonido reka tuyatangure mu gisata c'umutekano, aho umutekano mu ntara yahora ya Cibitoke muri Rugombo ibintu bitifashe neza. Abanyagihugu barateye ubwoba ndetse barafise umutima uhagaze bivanye n'ibisasu biriko biraterwa muri bino bice. Abanyagihugu bavuga ko kuri ubu ngubu bahagaritse ibikorwa vyabo vya misi yose bivanye n'amabombe ariko araterwa. Mu gihe kandi no mu kiyaya ca Rusizi ibintu bitifashe neza, aho ndetse umukuru w'igihugu c'u Burundi kuri ubu ngubu ahagaritse umutima. Si ibyo gusa, kuko bamwe mu basirikare bo mu ngabo z'u Burundi FDNB babandanya kugwa ku rugamba, ndetse hata nibagiwe na bamwe mu bariyetona. Amakuru dufize kuri ubu nuko umukuru wa batayo Tafoko ya munani ari we Lieutenant Colonel Atanazi Minani yarayishwe mu ntambara yo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kuva igisoda c'u Burundi kija gufasha ica Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kurwanya imihari yitwaje ibiganisho, no bwa mbere hishwe intwazangabo y'ipeti rya Lieutenant Colonel, ni ubwa mbere kandi hishwe intwazangabo yahoze hirwana muri CNDD FDD. Ubundi bivuga ko hahora hicwa intwazangabo zazananye muri FAB ndetse na FDNB hamwe ndetse n'abinjiye inyuma y'intambara. Ni ubwa mbere kandi hishwe umukuru wa batayo. Urupfu rwa Lieutenant Colonel Atanazi Minani ruje rusubira kwemeza ko intambara ziriko zibera hafi ya Uvira muri ino misi zikomeye cyane. Urupfu rwa Lieutenant Colonel Atanazi Minani, amakuru dufise y'ibanga avuga ko iyi ntwazangabo yishwe mw'ijoro ryo kuwa kane isaha 5 zo mw'ijoro. Bivugwa ko yatewe igisasu hakoreshejwe drone, maze igisasu gihitana komando wa batayo be n'abasirikare batatu bajejwe gucungera umutekano wiwe. Iyo batayo kandi ya munani muzigize Tafoko, ni ukuvuga ingabo zagiye gufasha igisirikare ca leta ya Kongo FARDC kugwanya imihari yitwaje ibigwanisho yakorera mu gace ka Rubarika. Imigwi yitwaje ibigwanisho iherutse kwigarurira kano gace, irirukana kandi ingabo zose z'u Burundi zari zikarimwo. Si batayo ya munani gusa yonyine yariyo, ahubwo hanavuga ko brigade ya gatatu muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hariyo brigade 6 z'u Burundi. Amasoko yacu y'ibanga kandi dufise mu gisirikare c'u Burundi avuga ko abo basoda ba brigade ya gatatu bahunze mu Rudavagi cyangwa se nta wajana n'undi. Umukuru w'iyo brigade Lieutenant Colonel Ladislas Singirankabo co kimwe ndetse n'abandi basoda biwe bashitse ejo ahitwa Ruvungi bahunga. Hari kandi abagisanzeyo mu mashamba, abagisanzaye mu mashamba barondera uko bajika Ruvungi. Ntitwashoboye kumenya ko Lieutenant Colonel Atanazi Minani yarashwe ariko arahunga canke drone yamusanze ku cicaro ca batayo yiwe. Ese Lieutenant Colonel Atanazi yari mu ntoki? Atanazi Minani yavutse mu mwaka wa 79. Avukiye ahitwa Kiguhu, komine Mpinga Kayove, ahari mu ntara ya Rutana yahahora. Arangije amashuri yisumbuye niho Atanazi Minani yaca yinjira mu okiroberi ca CNDD FDD. Yinjiye mu gisirikare c'u Burundi kuwa mbere ukwezi kwa mbere umwaka wa 2005, co kimwe n'abandi bahoze bagwana muri CNDD FDD.
Nimero ya matricule yiwe mu gisirikare c'u Burundi ni SS 1564. Liyetona Colonel Atanazi Minani yararose ivyigwa vyinshi mu gisirikare. Yarize kandi ibijanye n'igisoda kigwanira mu mazi ibizwi nka marine. Ni mu Bushinwa kandi akaba ariho yaherewe ubwo bumenyi. Hari ndetse n'abavuga ko yoba yarihereye muri Sudani. Yaranabaye kandi hujejwe ibikorwa vya gisirikare S3 muri batayo marine imbere yuko arungikwa kurongora batayo Tafoko ya munani muri ntwarante 2025. Liyetona Colonel Atanazi Minani yatwara batayo ifatwa ko yahamye. Ni abasoda bamaze imyaka 2 mu ntambara za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Aba rero bakaba batarigeze bahabwa akaruhuko. Ni batayo yahuye n'ivyago vyinshi guhera muri Nord Kivu imaze kubura abasoda benshi cane. Abamuzi batubwiye ko Liyetona Colonel Atanazi Minani yari intwazangabo iciye ubwenge. Akanatsinda kandi ari mu ntwazangabo zike zavuye muri CNDD-FDD zinjiye zarahejeje amashuri yisumbuye. No mu kibano kandi ngo yari umuntu mwiza. Kuvejo ku rugo rw'umuhisi ruri ahitwa ku matafari aha ni muri quartier Nyabagera zone Gahosha, ikigandaro caratanguye nkuko abanyibanyi babivuga. Tukaba rero duhojeje umuryango w'umuhisi Liyetona Colonel Atanazi Minani, Imana iwuhe kwihangana muri bino bihe bitoroshe urimwo mu bivanye no kuba barabuze umuntu wabo. Reka kandi tubandanirize amakuru yacu n'umubiriko biravugwa mu bindi bisata bitandukanye. Itahukanwa ku nguvu ry'impunzi zirenga 80,000 z'abarundi, amakenga no kutubahiriza mu nzego no kutabihuriza ko mu nzego z'u Burundi. Ngozi kuwa 30 Munyonyi w'umwaka itangazwa itahukanwa ku nguvu ry'impunzi zirenga 80,000 z'abarundi ribandanya ritera amakenga mu bajejwe agateka kazina muntu mu Burundi. Izo mpunzi ziri mu makambi ya Nyarugusu ndetse na Nduta zitegerezwa kurungikwa mu Burundi mu kiringo c'amezi 4 gusa, no kuvuga gushika mu kwezi kwa gatatu kuza. Iyo ngingo ibonwa ko ari yibuhutishijwe cyane na benshi mu babikurikiranira hafi, mu gihe hariko haraba ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru Ingozi mu ntara ya Butanyerera mu buraruko bw'u Burundi. Ibi byatangajwe na Jose Mede Rusenge ajejwe ibijanye no gukingira impunzi kw'isi yose muri HCR Burundi. Abwira abashinga ntahe ndetse n'abakenguza amateka n'umugwi CNDH, umukenyezi yashikirije ko afise amakenga menshi ku bushobozi bw'u Burundi bwo kwakira ibitegeri vyinshi by'abantu nk'abo mu kiringo kandi gito nk'ico. Uwo mwanya wo gutahukana izo mpunzi ni muto cyane, niko yagabishije, ndetse ko ngo akabona ko abo bantu bazoba birukanywe bafatwa runtu kandi ngo hubahirijwe agateka kabo. Umukuru w'umugwi CNDH Musenyeri Martin Blaise Nyaboho nawe nyine afise amakenga nk'ayo nyene. Kubwiwe ikiringo categetswe na Tanzania nicisunze ukuri ngo ku rubuga canke ngo ubushobozi bw'igihugu bwo kwakira abo bantu. Igihe twumva ayo makuru yaduciye umutima nk'abaharanira agateka kazina muntu, niko yashikirije. Musenyeri Nyaboho yibutsa ko itahukanwa ku bushake kw'impunzi zigera ku 200 ngo ryakozwe neza, leta y'u Burundi igaherekeza buri muryango gushika aho uba. Ariko kandi gutegura itahuka ku ngufu kw'abantu 82,082 mu mezi makeyi ngo bisa n'ibitokorwa, na cane ko ngo Burundi buriko bubwakira izindi mpunzi zizanana muri Nord Kivu ndetse no muri Sud Kivu ahari mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Gutyo rero akabasaba leta gutanguza ibiganiro na Tanzania mu ntumbero yo kongera ikiringo kumbure ngo gushika nibura mu kwezi kw'indwi.
Tanzania yahora ifatwa kuva mu myaka ya za 70 nk'isi yakira impunzi z'abarundi. Ubu ihaye indaro impunzi zirenga 110 z'abarundi zahunze indyane za politike zo mu mwaka 2015 zatangujwe n'ikiringo ca gatatu ciyamirijwe c'umuhisi umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Ariko kandi mu banyepolitike b'abarundi ivyiyumviro biratandukanye. Martin Teretse yahoze ari umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, akaba ndetse yahoze ajejwe ibibazo vy'impunzi, ubu akaba arongoye umurwi wamaho ujejwe agateka kazina muntu mu nama nshingamateka. Afata ibisanzwe ico gihutihuti akavyita ivyitwazo biri mu mpunzi. Kubwiwe ngo bamwe mu mpunzi bararenza urugero bakanagurisha ivyabo kugira ngo batange ibitegiri ngo gutyo bashirwe mu ntonde z'abataha, mu nyuma bakanka ngo basigura ko badafise na hamwe baja. Ngo bamwe muri bo si impunzi nyazo niko yemeje. Mu gihe kandi yabaharanira agateka kazina muntu na HCR basaba ko hoba ibiganiro runtu hakanubahirizwa agateka k'impunzi, indongozi z'u Burundi ntizirumvikana kwitunganywa ry'ico kibazo gikomeye. Ikibazo kihari ni ico kumenya nimba leta izokwitaba akakamo ka CNDH itanguze ibiganiro na Tanzania kugira ngo yongere ikiringo canke nimba itahukanwa ry'izo mpunzi ryihutishijwe izobandanye kandi bizotuma imiryango myinshi ikorwako. Naho mu yandi makuru kandi nuko mu Rumonge abadereva babiri bahagaritswe bagirizwa kutubahiriza ibiciro byashinzwe na leta. Kwa 29 Munyonyi umwaka babiri mu bunguruza abantu n'ibintu aribo Jean Claude Ndayirukiye ndetse na Selemani Amisi barahagaritswe kuri uyu wa gatanu, bapfungirwa mu gasho ka komisariya y'igipolisi c'intara ya Rumonge ahani mu manuko bushira uburengero bw'u Burundi. Aha kandi hakaba ari mu ntara ya Burunga. Aba rero bakaba bagirizwa kwaka amahera arengeye ibiciro biheruka gushingwa na leta. Kubwo amasoko aho mu Rumonge nyene, Jean Claude Ndayirukiye yari yihishije 15,000 y'amarundi ku ngenzi zari zivuye i Bururi mu ntara ya Burunga. Ahari mu gihe kandi amafaranga ategekanijwe ari 6,000 by'amafaranga y'amarundi gusa. Naho Selemani Amisi yoba yanse gutwara abari bagiye i Bujumbura, abategeka kubanza kwemera ko bari 15,000 ku rugendo, igiciro ca leta ari 7,000 by'amafaranga y'amarundi gusa. Yaciye kandi nawe afatwa ubwo nyene aca ajanwa gupfungirwa mu gasho ka komisariya. Abo bafashwe inyuma y'imisi 2 gusa. Habaye inama kuri uwo wa gatatu hagati y'abajejwe intwaro na bene amamodokari yunguruza abantu n'ibintu, aho abunguruza abantu n'ibintu biyemeje kubahiriza ibiciro byashinzwe na leta. Ibiciro byashinzwe na leta Rumonge Bururi ni 7,000 by'amafaranga y'amarundi gusa. Naho Rumonge Bujumbura bikaba ari 7,000 by'amarundi gusa. Rumonge Nyanzarake bikaba ari 5,500 by'amarundi. Nubwo ibitoro biriho gusumba mu kwezi guheze, abenshi mu bafise imiduga bamenyesha ko ububi bw'amabarabara butuma ndetse ngo bakoresha amahera menshi mu kunagura iyo miduga yabo, ngo ivyo bigatuma ndetse rimwe na rimwe baduza ivyo biciro. Abo bashoferi baracafunzwe mu kurindira ko bashobora gukurikiranwa ku caha co kudakurikiza ibiciro bishingwa na leta. Indongozi zikaba zemeza ko zigiye gutsimbataza igikorwa co gucungera igisata cunguruza mu karere. Haraheze amezi 4 gusa abakokayi benshi barahagaritswe barapfungwa mu ntara zitandukanye ndetse no mu gisagara ca Bujumbura. Bakaba baragirizwaga kwiyamiriza ibiciro bya leta bidakurikije amategeko kandi ibitoro ngo bidaboneka haraheze imyaka hafi 5. Barapfunzwe barungitswe mu gasho k'igipolisi hafi y'igihugu kibanyi cy'u Rwanda mu buraruko bw'u Burundi. Bikaba bivugwa ko bapfunzwe nabi cyane nk'uko amakuru duhabwa n'amasoko yacu n'ubundi nayo nyene abandanya abishikiriza.
Reka kandi tunyarukire mu yandi makuru n'ubundi kubijanye n'igitoro ngaha mu Burundi uko vyoba bihagaze. Buhumuza ingorane y'igitoro yazibiye abakorana na HCR irahungabanya kandi ubuzi mu makambi y'impunzi. Kuwa 27 Munyonyo y'umwaka kuva kuwa kabiri wa 25 Munyonyo abafatanyabikorwa ba HCR bakorera mu Ruyigi ntibakija mu makambi y'impunzi ya Bwagiriza, Nyankanda ndetse na Kavumu ahari mu ntara ya Buhumuza mu buseruko bw'u Burundi. Imvo ikaba ari ibura ry'igitoro ryahungabanije ingendo z'abakozi ndetse rinahungabanya cyane ibikorwa bitandukanye na cyane mu gisata c'amagara y'abantu kigenzurwa na TPO Health. Abaforomo b'Abarundi aribo bajejwe ubudandarizo bw'imiti ntibatonda, bigatuma ndetse imirwi y'abanyekongo irara izamu isigarana imiti mike cyane. Imiti imwe imwe nk'iya malaria ntikiboneka cyo kimwe ndetse n'iyindi miti isanzwe. Ingaruka ikaba kandi ari abagwayi benshi basanga batariko baravurwa neza. Imvo zirimwo igipfungu, amakenga aguma yiyongera. HCR ntiratangaza imvo yatumye ihagarika kugura ibitoro, ariko kandi amasoko yegereye iyo dosiye avuga ko hari ingorane z'uburyo muri iryo shirahamwe bifatanye n'ubukene bw'ibitoro bumaze imyaka hafi 5 mu Burundi. Ariko kandi muri ayo mayinga aheze amwe mu mastasiyo yo mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu gihugu hagati asa n'ayahawe ibitoro neza. Igituma ndetse imvo nyayo ihagarikwa ryo kugura ibitoro igorana kumenyekana neza. Bamwe mu baduhaye ntahe bagira bati narifise gahunda yo kwivuza ububare bwo mu nda. Nashitse kare cyane ariko kandi bambwiye ko umuganga ataza kuko ibitoro bimushikana mu ikambi vyabuze. Bansabye kugaruka uwundi munsi. Ndafise ubwoba kuko ububabare buguma bwiyongera. Nshobora kuba nari nkeneye ko bandungika mu Ruyigi. Niko bivugwa n'umwe mu mpunzi z'abakongomani ari mu ikambi ya Nyankanda atashimye kwidondora. Ibura ry'abakozi b'Abarundi aribo bafise ipfunguruzo z'ahabikwa imiti kandi bajejwe kuyitanga ryatumye imiti myinshi ikenerwa ibura. Kw'ivuriro ritoya rya Bwagiriza abaforoma b'abanyekongo bararizamu baragerageje kuguma bakora ibikorwa bigoye bibayabaye nubwo ububiko bugaragara. Umwe mu banyagihugu baduhaye intahagira ati umwana wanje yarafise ubushuhe bwinshi kandi agahema nabi. Bampaye ibinini 4 gusa bitarenga vya parasamoro. Bansiguriye ko iyindi miti yari yugaraniwe mu bubiko kandi ko abaforoma b'Abarundi aribo bashobora kuhashika. Avuga ko kandi iyo ngo abo baforoma baza kuhaba umwana wiwe ngo yari kuronka imiti ikwiye. Ibi rero bikaba byiganwa n'umukongomani w'impunzi uzwi ku izina rya Georgette. Undi agira ati naragurishije ivyo nari gufungura kugira ngo ngure imiti mu mazu yigenga. Impunzi 40,000 zikorwa ko nubwo ubukene bw'ibitoro. Amakambi ya Bwagiriza, Nyankanda ndetse na Kavumu arimwe impunzi zababa 40,000 ahanini zigizwe n'abakongomani. Abanyagihugu bari mu bukene bategerezwa kwama bavurwa. Bama batewe na malaria canke izindi ndwara ziturutse ku kwegerana canke kubukene. Kubwizo mpunzi kandi ingorane yerekana ko hari ikibazo cyo gufasha abantu bari mu karere ngo ubukene bw'ibitoro burakwiye kugira ngo ubuzima buje mu kaga. Bakaba kandi basaba abafatanyabikorwa ba HCR gukora ibishoboka byose kugira ngo ibikorwa bibandanye ngo nubwo uburyo bwoba bugoye cyane kuko ngo bikora ku magara y'izi mpunzi z'abakongomani.
reka roshimire mwese mwariko muradukurikira mu makuru n'imiganiro twariko tubashikiriza kuri isa tudusozere ngaha n'ubundi turaza gusubira mu makuru araza kuba agezweko.